Itanguriro ikigabane c'umunani. Ingene umwuzure wakamye. Imana yibuka Nowa n'ibifise ubugingo vyose n'ibitungano vyose vyari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga kw'isi, amazi atangura kugabanuka. Amasoko y'ikuzimu arazibirwa, n'ingomero zo mw'ijuru ziragomerwa, imvura iva mw'ijuru irabogozwa, amazi agenda ahoka kw'isi ubudasiba. Ya misi 150 ishize, amazi atangura kugeruka. Mu kwezi kw'indwi, ku munsi wako w'icumi n'indwi, bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. Amazi agenda arageruka ubudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi, ku munsi wako wa mbere, udutwe tw'imisozi turaboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa yugurura idirisha ry'ubwato yabaje, arekura igikona, kiragenda kirajarajara gushitsa aho amazi yakamiye kw'isi. Maze arekura inuma kugira ngo amenye ko amazi yoba agabanutse kw'isi. Maze ntiyabona aho ishinga ikirenge imugarukako mu bwato, kuko amazi yari agikwiye kw'isi yose. Atuma ukuboko arayifata ayizana mu bwato. Asiba iyindi minsi indwi, yongera kurekura iyo numa ngo ive mu bwato, igaruka kuri we ku mugoroba ifise akababi kabisi k'umwelayo mu kanwa. Nuko Nowa aca amenya ko amazi agabanutse kw'isi. Asiba iyindi minsi indwi, arekura iyo numa, ntiyasubira kumugarukako ukundi. Maze mu mwaka w'601, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama kw'isi. Nowa akuraho igisakaye ubwo bwato, aritegereza, abona isi yumutse. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Nowa ava mu bwato. Imana ibarira Nowa iti, sohoka mu bwato, mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. Kandi usohokane ibiri n'ubugingo vyose bifise umubiri biri kumwe nawe, ibiguruka n'ibitungano n'ivyikwega hasi vyose, kugira ngo bisegenyukire cane mw'isi, birondoke bigwirire mw'isi. Nuko Nowa arasohoka, bo n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe n'ibitungano n'ibikoko vyose n'ivyikwega hasi n'ibiguruka vyose, mbere n'ibigenda kw'isi vyose nk'uko amoko yavyo ari, birasohoka biva muri ubwo bwato. Maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano vyose no mu bikoko vyose bitazira no mu biguruka vyose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi vyo kwoswa. Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo, maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati, sinzokwongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamogoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokwongera kwica ukundi ibifise ubugingo vyose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba nimbura, n'imbeho n'ubushuhe n'ici n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho.